Ndabaye ikaze bakunze Pam Channel TV mu kintu kiganiro cacu Smart Mind. Nkuko nkunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka no gushikana abandi kure urabishobora. Kaze muri kintu kiganiro aho nza kwakira umwigeme Chancelle BAMUHAYE. Umwigeme ariko gerageza gufasha urundi gwarukana cyane abana kubahereza ivyizigiro by'akazoza. Mbe wewe arabifise. Mbe wewe ubuzima bwiwe bwaranzwe n'iki? Ni kenshi dukunda kumenya abantu tukabamenyera ku mbuga ngurukana bumenyi ariko tutazi by'ukuri ikidudubiza muri bo n'igiki. Uno munsi Chancelle BAMUHAYE nico gituma twamutumiye kugira tuyage nawe. Chancelle BAMUHAYE ninde? N'igiki gituma aharanira kubaka cyangwa kugira ivyizigiro mu bana bakiri bato? Mbe umuryango avukamo n'umuryango wamureze gute? Imbuto bamuteyemo zo bari zo ziriko ziratuma uno munsi nawe atera iyo mbuto mu bandi. Kurikana kino kiganiro na Chancelle kugira tumenye byinshi kuri we no kwishira hamwe giwe no ku buzima bwiwe muri rusange. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Nkuko narimeje ko yibabwira abakunzi ba Pam Channel TV, reka duikaze Chancelle. Chancelle karibu muri Pam Channel. Murakoze cyane kunyakira. Niteka kuri twebwe muri Pam Channel TV mu kiganiro Smart Mind kubakira tunabakeza kugashimwa muheruka kuronka muhabwa nanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyane. Murakoze cyane. Alors ikibazo cyanje cyambere ubu bamwe baratangiye kukumenya, baratangiye kubona ibikorwa byanyu, ariko by'ukuri Chancelle BAMUHAYE ninde, avukahe? Chancelle BAMUHAYE ni umwigeme w'umurundikazi, avuka mu ntara ya Kayanza, mvuka mu muryango w'abana batandatu, nkaba ari jewe ndumuhererezi. Hama rero nkabasanzwe ndongoye ishirahamwe ryitwa Hope for a Better Future riharanira agateka k'abana ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Hanini nivyo nkeka ibindi ndagenda ndabishikako uko tuza turaganira. Urakoze. Ikindi kibazo nza kukubaza, turiko turabona uharanira cyane kubaka ivyizigiro mu bana bakiri bato nkuko bivuze ishirahamwe ryanyu Better Hope for a Better Future, aho uharanira cyane kubaka ivyizigiro by'akazoza mu bana bakiri bato. Wewe iyo mbuto ikurimwo wayikuye? Bon, jena ngerageza kwiyumvira mugabo ndibaza yuko harimwo no mu muryango. Nakubwiye ko mvuka mu muryango w'abana batandatu ni jewe ndi muto, mugabo muhira hamye habaho abandi bana, urumva numva umenga ni je ndumuhererezi mugo hamye hari abandi bana batoyi bahaba tutavukana bo mu muryango canke atarawo mu muryango, mugabo bahaba bafashwa n'umuryango n'abavyeyi banje. Rero rimwe na rimwe ndibaza yuko niyo iri mu byatumye ntangura nanje none nka Chancelle nanje n'ikintu ashobora gukora. Mugabo inyuma y'ivyo, hampande y'ivyo, mfise imyaka 16 naragize amahirwe yo kuja muri programme yitwa Enfant Journaliste ya UNICEF Burundi. Ico gihe twakora ibiganiro nkuko turiko muri ko muragira ngaha, yaba ibiganiro bica ku radio canke ama video nkuko nyene tuganira n'abana bari mu buzima bubi, abana bari mu ibarabara, abana bava mu miryango y'abatwa, abana nyene bakeneye ico cizere nkuko babivuze. Usanga hari amahirwe menshi bategerezwa kuba bafise nk'abana ariko badafise. Rero ico gihe none natanguye kwiyumvira ati ego nivyo twakoze nk'aba journaliste twabivuze ku ma radio, mugabo ntiwashobora kumenya ati inyuma yo kubivuga hari icakozwe. Babana baragiye ku ishuri, ko naragiye kugira ikiganiro n'abana batiga kubera badafise ibikoresho by'ishuri. Abana bari mu ibarabara kubera ingorane ziri mu miryango canke ubukene buri mu miryango, mugabo ntiwamenya ngo babana narabivuze none hari icakozwe. Rero niho natanguye kwiyumvira ati nka Chancelle, atari nka UNICEF canke nk'abandi, nka Chancelle n'igiki nanje basishobora gukora ko nabimenye basi nkaha amahirwe umwana umwe nkamugura ibikoresho by'ishuri,
kubafasha gufungura naho byatanguye. Tuvuga rero ko bivanye n'ingene wabonye umuryango abavyeyi bakurikirana abana naho boba atarabo bivyariye bakagira ico babafashije kubwa kazoza kabo naho byakubatsemwe kwitwararika abandi. Uno munsi uragera ahantu urashinga ishira hamwe gukurikirana ivyo bikorwa. Hoba hari uno munsi kubikora mu buryo bwiza cyane aho tuvuga ati mbe hoba harabayeho inyigisho yaciye agenda kugira tuzi neza ko wize ibijyanye na communication muri Université Lumière, ariko uno munsi uri gukora ibijyanye no gushigikira abana, ubwo buhinga no gukurikirana neza ibikorwa byawe ubikura hehe, wabigenza gute? Urumva muri iyo myaka namaze muri iyo programme ya Enfant Jeunesse ya UNICEF Burundi twararonka ama formation menshi ku bintu bijanye nyene n'agateka k'umwana, mbega niryari umwana ubona yuko agateka kiyo katubahirijwe, mbe n'igiki cokorwa, ni bande bogikora kugira. Urumva novuga yuko ayo maformation muri UNICEF yaramfashije hamwe n'ayandi maformation atandukanye ngenda ndarondera yaba ku buhinga ngurukana bumenyi canke ahandi, hama nkayagira guco bigatuma ngenda ndisununura mu bumenyi by'ibi sanzwe ndiko ndakora byo guharanira agateka k'abana. Ego urumva wagize izo formation inyigisho zo muri UNICEF zagufashije kumenya ingene ushobora gutunganya, ariko turizera ko kino gikorwa kijana n'umutwaro w'umuntu canke n'umutima, ikintu umutima uremerewe cyane uvuga ati foko ngira ico nkoze kubw'abandi. Mbe muri ubwo buto bwaho hari warigeze kugira indoto canke uri kurakura uri kwishure haba mu mashure yisumbuye canke ya kaminuza, warigeze kugira iyo ndoto cyangwa uyo mutwaro wo kuvuga ati ndashaka kugira ico nkoze kugwaruka ruri nyuma yanje canke ku bana bari nyuma yanje kubw'agateka kabo? Ntabeshe ubwa mbere iyo ndoto ntayo nari mfise novuga yuko yatanguye kuza ico gihe donc ndi muri iyo programme ya UNICEF ndiko ndaraba, kuko hariho ibintu usanga twebwe ari amahirwe twagize, uriga uryama neza urafungura neza mugo ukaguma umenga dati hari ico wishuza Imana nturi satisfait nyene. Mugabo maze kubona yuko hariho abandi bana kuko urumva tugiye kuganira nabo nk'aba cyane nkunda kuvuga abana bo mu miryango y'abatwa kuko ni nabo nkoreramo cyane abana b'abalbinos. Uganiriye nabo in deep niho umenya ingorane bagira, rero ntangura kubona yuko bwa ndi bya bindi je nabona umenga nibisanzwe kuba ndabifise ni indoto z'abandi. Rero ni gute nanje basi no bafasha ibi je nagize amahirwe byo kuronka nabo basi ndabisangize nabo donc niho novuga sinovuga ngo ubwa mbere nari mfise uwo mutwaro nagize watanguye kuza ico gihe mbaye amaso aruguruka ndabona bwa bundi bimwe turirana hari hababiririra urakurikirana uratanguye kwegera abana murakora bavugisha wasanze umwana w'umurundi canke abana babasangwa butaka aribo batwa canke umwana w'umurundi muri rusangi akenye iki mu buryo bw'umutima ku buryo uno munsi ukibiraba biguteramwe iryo shaka n'uwo mutwaro kuvuga ati ifoko ico kintu umwana w'umurundi abuze naho no shika aho bose bakironka ariko abo nshoboye gushikira bakironka, wasanze ari giki? Kenshi turakunda kuvuga yuko education canke indero ariyo umushinge w'iterambere, ariwo bazi yuko kuko naha twe twicaye ngaha ego nifite wewe wicaye ngaha kwawe warize waragiye ku ishuri. Rero benshi ntibakunda kuronka ayo mahirwe biturutse ku mvo nyinshi zigiye zitandukanye. Baragwara ntibavugwa, ntibandikwa mu makomine kandi ari itegeko ari uburenganzira bwabo, donc ntibaronka amazi meza, ni byinshi kandi bwari uburenganzira bwabo, byari itegeko yuko babironka mugabo ntibabironka. Abana buzuye ibarabara, ndibaza yambu no munsi waciye muri ville abana baruzuye ibarabara,
kandi nta mwana ikibanza c'umwana ni kwishuri ni mu muryango mugabo kubera kibajya bari mwibarabara rumva ni byinshi byo gukora kugira abo bana baronke ubwo burenganzira bwabo yego uratubwiye ko education uburenganzira bw'ibanze bw'umwana wese ari cyo wasanze gikwiye ko umwana w'umurundi umwana w'umurundi akwiye kuronka uno munsi ibikorwa byawe ubigejeje uri gukora iki kugira icyo kintu umaze kubona ugenda ugishika ko nawe tubari uburyo bwiyaguye ariko aho ushoboye uhashike uri kubigenza gute turagerageza turakora cyo kimwe n'abandi nk'ubu kuva mu mwaka wa 2019 iminsi yose ku ntango y'umwaka w'ishuri turatanga ibikoresho by'ishuri ku bana baba albinos n'abana bo mu miryango y'abatwa bo mu ntara zitanu hampande y'ivyo turatanga intebe ku mashuri ahajya usanga abana biga bicaye hasi hampande y'ivyo twarashizeho kwa twarabonye yuko nivyo gutanga ibikoresho by'ishuri canke gutanga intebe z'ishuri ntibica bisigura yuko bigumiza umwana ku ishuri kuko umwana ashonje ntiyiga ntibikunda rero twarashizeho cantine scolaire tumaze kwishira muri village imwe ibamwe imiryango y'abatwa aho tugaburira iri muri commune Bukeye province Muramvya aho tugaburira abana 250 imisi yose mu gatondo tubaha ubuyi hama saa sita tukabaha hopa ya midi nyene mu ntumbero yo kugwanya abana baheba igitigiri c'abana baheba ishuri kubera inzara hamwe no kugwanya indwara zituruka gufungura nabi ku bana bafite imyaka iri munsi y'itanu rero ivyo byose kugira tubishobore turarima tugiye hamwe n'imiryango yabo bana turarima vuba tugombe dutangure korora inkoko inka kugira navyone bize biradufasha kuronka novuga aho dukura kugira turonka ivyo tugaburira abo bana yego wow ndumva ni gikorwa kinini uriko urakivuga umengo kiroroshe ko ndumva ko ari gikorwa bisaba inguvu gisaba umutwaro gusaba kwitwararika osi izo nguvu zikurahe hajya iyo ukora ikintu ukunda canke ikintu kikurimwo ntiwigera ubura inguvu zavyo nivyo biragoye cyane kuko no kubwira je vyabaye ngombwa yuko mpagarika ubundi buzi bwose kugira nkore full time ibi rero nukuri ntibiba byoroshe mugabo iyo ikintu kikurimwo canke ari jewe nemera yuko ngaha kwisumwe wese arafise icatumye haza donc arafise igikorwa camuzanye rero iyo umaze kukimenya nukuri biroroshe nivyo ububona umenga ubirabishije amaso y'abantu canke urabona yuko ari ibikorwa bigoye mugabo birakorohera nyene yego biroroha mu gihe ufise uyo mutwaro twarigeze kubona mu minsi heze warubatse ishure nk'uko bivuze uratanga ibikoresho by'ishure hari abashobora kwibaza ati ibi Chancelle ariko abikora peut-être kubera afise abantu bamushigikiye afise abantu bariko baramusunika bamuha ubwo buryo atari ku mutwaro gusa akavuga ati abo bantu nibo batuma babikora aho bantu umuntu yumvira uko onye wo mubwira iki afite iyo nivyo ntabesha kuko ibikorwa dukora apa y'iciyumviro harakenerwa uburyo donc ni ibintu bibiri bigenda bijanye iciyumviro conyene nico kubaka ishuri nico donc harakenerwa iciyumviro hagakenerwa n'uburyo rero uburyo nivyo hari abantu badushigikira mugabo hanini sinzi nk'abantu bakunda kunkurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi barakunda kubibona kenshi ngira ama fundraising ndaterereza kandi abantu bagaterera bagatanga tugakora bigikorwa byose mubona nyamba ari kugura ayo matongo twubaka mu ishuri canke ari ayo matongo turimamwo canke ibintu binini byose mubona dushika ko kenshi n'abantu badushigikira bavuye ku buhinga ngurukana bumenyi ego nivyo novuga donc byose birajana iciyumviro hama
uburyo hama ikindi naco iyo ibintu uri kurabikora neza nukuri kenshi turakunda surtout twebwe ugwaruka twavuga dufite ivyumviro twarabuze uburyo iyo umaze kugira pa ya mbere kandi ivyo bintu ukabikora neza uburyo burakurikira nukuri je nahereye novuga azer mugabo ndavuga ati je iciyumviro ndagifise kuko ama activite ya mbere yose nabana natanguye gukora nagira ama fundraising nkandika nkavuga ati nshaka kuja guha ibikoresho by'ishuri abana naba nshaka kuja gutanga intebe nshaka kugira iki niki nkabishira ku ma réseaux sociaux hama abantu bakadonatinga ugasanga tura ubuheruka tuheruka kuja kugarukira kuri rya miryango yatewe n'amazi twarashoboye kuronka hafi $5,000 vy'amadolari kuri ayo ma fundraising nyene ndiko ndavuga donc urumva ni juste yuko usigura ico kintu ugomba ukore kandi ikindi kintu ca mbere gikora ni kuko urumva ubuhinga ngurukana umenya umuntu kugira trust kuvuga ati Chancelle sindakuzi singizene mugabo ndaguhaye amahera yanje genda ukora ico gikorwa bisaba yuko nyene ukaya novuga ico cizere iyo trust kwayishiraho nayo uyishiraho gute ubwa mbere igikorwa ca mbere ukoze ukerekana yuko wabikoze urumva biratuma umuntu yatanze ubwa mbere avuga ati bwa wundi naratanze amahera natanze yarakoze ico bari bayasabiye rero nta kimubuza n'ubundi adasubira gutanga rero nivyo novuga nubu iyo trust ibikenewe cyane kuri buno buhinga ngurukana bumenyi dusigaye dukoresha muri kino gihe ca none usimbiye ku kibazo nagomba ndakubaze kijanye no kubaka ubuntu turavye ingene ibikorwa byawe bikorwa uko bikora harimo aragaragaramwo ico kintu c'ubuntu cy'ikinyafrika kwitwararika abandi kubaka ikizere kenshi usanga no gwaruka rwinshi gukunda kubura ugasanga abagwaruka rwinshi barafise imigambi myiza haba yo gushigikira urundi gwaruka canke yo kubaka amahinguriro canke ama projet entrepreneurial ari ugasanga benshi babagiriza kutagira ico cizere iyo confiance wewe nirihe ibanga wakoresheje kugira ugire izo nguvu zo kubaka ico cizere malgré la tentation twumvise une jeune fille nka wewe ushobora kwakira $5,000 minimum hama ukayikoresha mukuri hama ugashitsa igikorwa nibangiriye gukoresha kugira abandi bakwigireho ni je navuga yuko ari kugira nukura amahera twese tuba tuyakeneye twese tuba tuyakeneye ubuzima bwiza twese tuba tubikeneye ivyo mugabo ni kugira ama principe mu buzima ukamenya ati nyamba ntanguye kino gikorwa nyamba Chancelle nshizeho ino organisation ndayishizeho kubera iki ni yihe ntumbero y'ino organisation hama umaze kumenya intumbero ni ucuraba ivyo uri kurakora ko bigushikana kuri iyo ntumbero rero nyamba ayo mahera canke ivyo bindi bintu bitagushikana kuri ya ntumbero nta kamaro ko kubikora rero numva hanini twoguma twiyumvira ati ni kubera iki ndiko ndakora ibi ndiko ndakora bidonshikana kuri ya ntumbero nihaye rero jewe ni novuga yuko ari ivyo hanini shira imbere kwiyumvira ati objectif yatumye ntangura bino bintu ni yahe hama maze kuyimenya narayishitseko mu gihe ntarayishikako ntegerezwa gukora ibintu guca mu nzira zinshikana kuri irya objectif hari ikindi kintu cyo gukorana na equipe n'abantu kuko turizera neza ko ivyo ukora si Chancelle ari organisation hope for a better future ukorana gute nabo mukora nabo mufatanye ibikorwa ni gute ububakamwo ico kintu cyo kumva ko uwo muhamagaro ufise nabo ari wabo ku buryo baguherekeza gushika gushitsa umusozo wa campagne kanaka cyangwa igikorwa kanaka kurakora ikintu novuga ko ni n'amahirwe nagize imbere yuko tunatangura iyo organisation yacu twatanguye tubikora volontairement twenyene tukiyorganiza hagati yacu tutavuga ngo ni association ngo ni ikino urumva twese twahuye turi abantu bafise uwo mutwaro wo gufasha abandi
wo kugira ico dutanze ku giving back kuri community za ku kibano cacu rero hageze yuko tugira niyo association ntivyagoranye kuko urumva twahuye turi ba bantu babifise ku mutima babifise ku mwitwarariko rero usanga byinshi tubihuriza hamwe bitagorana cyane kugira twuzuzanye nivyo ahantu hari abantu babiri canke batatu barenga misi yose ntimwama muhuriza ku bintu bimwe mugabo turicara nkuko nayikubwiye tukiyumvira ati none icatumye tuja hamwe n'igiki twagishitseko mu gihe tutaragishika ko rero dutegereza guca mu nzira zituma dushika kuri kiriya kintu hama ivyo tudahuriza ko tukagerageza kuvyirengagiza mugabo ivyo duhuriza ko akaba ari byo dushira imbere kuvyirengagiza biriva gukuntu c'est quoi le secret yo kumva ati jewe equipe fise cyangwa equipe dukorana nayo kugira ndayishiremwo umutwaro wanje kurengera kwirengagiza ibintu bishobora kudutandukanya niki ubaremamwo nk'umurida wabo hewe ni en fait ego nivyo twovyita yuko ndi umurida wabo mugabo twe dukora nk'abagenzi nka famille donc umwe wese akumva yuko iciyumviro ciwe kirahawe ikaze jewe ntahari sinsimbwa n'umutima ngo bica bihagarara hari gusanga ntari no mu Burundi mugabo activité bakayorganiza à mon absence hama canke ari nk'udahari no mu Burundi mubo turi kumwe iciyumviro ciwe akagishikiriza tukacumva donc nivyo je novuga ko hanini twe twakaye famille twubatse famille gusumba organisation rero iyo ari umuryango twese turabizi mu muryango ego nivyo imisi yose ntivyama vyerade uragerageza kuraba ingene tubiresolve mugabo ejo turabandanya umuyaga ukaza ukabitwara nk'ubu widufatira rero nk'abo usanga bafise ubundi buzi aya donc batari full time muri organisation mugabo turabatahura kandi umwanya baba bafise barawuduha uko nyene kandi turawakira uko nyene donc je novuga yuko ibanga nuko twabigize sous forme ya famille gusumba sous forme ya organisation